tunezerejwe kandi no kongera kubana namwe muri kino kiganiro. Uwo rero mugiye kongera kuganira namwe akaba ari Eric Nshimirimana. Ico tugiye kuganira akaba ari muri rwa rukurikirane rw'indwara ya diabete twasanze mu biganiro twabashikirije ari indwara ya ruhonya miryango, ya ruhonya nganda, ruhonya abana, itikije byinshi, itwara amafaranga menshi ibihugu, itwara amafaranga menshi imiryango, aho abantu benshi basigaye banagendana n'inshinge bitera ama insuline. Abantu ugasanga imiryango umuntu wese abaye ariko ari nyakwigendera, ibyo bigatera ingorane nyinshi kwisi. Rero muri uno mwanya rero ubwo mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana, nkaba ngarutse tuganira hamwe gusa amoko ya diabete. Diabete rero ifise amoko atandukanye arashika kurane, niyo shaka yuko tuganira muri kino kiganiro. Mu bindi biganiro tuzoganira hamwe ibibitera, ibimenyetso biranga kwigwaye, n'ingorane itera nivyo dushobora kwivuza. Rero ku bantu batarakora subscribe ku mashene yacu ya YouTube ivugura n'ubugorozi umuntu muzima n'ahandi hose, mukwiye kuyakora kugira ngo mwame muronka ibiganiro byacu. Muri uno mwanya rero reka turebera hamwe, hariho diabete rero yitwa diabete mu bwoko bwa mbere bitwa diabete de type 1, ni diabete insulino dependant canke diabete juvenile. Ni kuvuga ngo ni diabete kunda gufata abantu bakiri bato. Iterwa nuko insulin nuvuga ngo urwagasha, kubera urwagasha rugizwe n'uduce tubiri novuga dukuru tugizwe nako bitwa pancreas endocrine na pancreas exocrine. Exocrine reka bijejwe gukora ico bitwa cycle pancréatique, ni ndugwe irungikwa mu maramato iyo hagezwe ko nuwango hatunganywa ibintu by'amasukari twariye. Hakaba hariho n'iyindi niyo bitwa pancreas endocrine jejwe iri mu ico bitwa maserire pancréatique, ariko ajejwe gukora insuline, ajejwe gukora umwambiro bitwa insuline, ari gutuma isukari yacu iba ku rugero rwiza mu maraso. Ibyo rero akaba ayo maserire yo muri pancreas endocrine ariyo bitwa serire beta desiro de Langerhans. Rero ibyo akaba ari byo akaba ariho hakorerwa umwambiro bitwa insuline canke hormone yitwa insuline. Abantu benshi rero iyo bagwaye diabete baja kugura kwa muganga bakaza bitera. Iyi diabete reterwa nuko ako kanyama bitwa ku gace kitwa pancreas endocrine kataba kagishoboye gukora uyu mwambiro wa insuline canke gakora nkeya. Ibyo rero bishobora guterwa n'ico bitwa attaque virale canke toxique yo mu muri umuntu ashobora kuba harimwo ibintu, ashobora kuba harimwo imyanda, ashobora harimwo ubundi bwandu butandukanye, canke bigaterwa nuko haba ico bitwa destruction des cellules beta desiro de Langerhans. Uvuga ngo ya serire kakanyama kitwa pancreas endocrine kaje gukora hormone bitwa insuline, iyo kagiye kononekara kugushigiye gapfa kagapfapfana kaca kagacoka ntikabe kagishoboye gukora uyu mwambiro, umuntu acagwara diabete. Ni diabete rero yo mu bwoko bwa mbere. Iyi diabete rero kuna gufata abantu bakiri bato kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 40, kandi iri mu madiabete agize ibice 10% by'amadiabete ari kwisi. Iyo ni ya mbere. Hariho indi diabete rero bitwa diabete de type D canke diabete non insulino dependant canke diabete d'adulte. Uvuga ni diabete abantu bakuzi. Diabete rero mu ncamake ni diabete iterwa n'igihe ico bitwa ngo l'organisme devient résistant à l'insuline. Uvuga ngo umubiri wawe ya pancreas endocrine irakora insuline ikabihagije ari nyinshi, ariko idashobora umubiri wawe amaserire adashobora kwakira uwo mwambiro wa insuline kugira ngo isukari byinjirane n'isukari mu ngingo canke mu turemangingo, bigatuma isukari yinjira yonyene mu maraso mu mubiri wawe itajanye na insuline, kuko umubiri wayankiye, wayibrotse, wayizibiye, umubiri wawe wase yuko yinjira. Diabete rero ikunze kwitwa diabete grand, nuko ari diabete iterwa nuko abantu baba bafise ibinure byinshi mu maraso. Abantu bagira ibinure byinshi, bagira ibintu by'amavuta menshi, bagira ibyo bintu byinshi by'amasukari byinshi. Iyo umuntu ari ibinure byinshi, cyane abantu muri no misi bagira ibinure byinshi biva ku bikoko, cyane nibyo bibitera. Abandi nabo barakaranga bagakaranga imisose myinshi. Abantu ntibagishaka kurya ibintu
nuwango buri munsi misosi kandi ugasanga ni sauce ziremereye umuntu agakaranga ifiriti agakaranga ibiharage agakaranga irengarenga agakaranga amasha agakaranga umuceri agakaranga byose n'iyindi sauce y'inyama n'ibindi akarenza kamata kajya amagi uwo muntu yasizeho na za mayonnaise ibyo bintu byose ugasanga ni ibintu by'ibivuta n'ibintu by'ibinure iyo bigeze mu mubiri w'umuntu rero byihindura isukari rero uwo muntu abantu bafise mwe niyo mibereho iyi diabete ikunda kubafata ariko bakayitwa kare diabete bitwa diabete grand literwa n'ibintu by'ibinure cyane kuko abantu ikunda gufatana abantu bafise umubyibuho kirenga cyane cyane abantu akunda kuvyibuhinda uko uzobona ibiro byawe byiyongera ntabwo ari ubuzima cyane cyane muri Afrika yacu abantu b'abanyafrika bafise ico bitwa no grand complexe sinzi ukuntu tumeze abantu bazi yuko umuntu yavyibushe cyane ari we muntu afise ubuzima bwiza yariye n'abavyeyi gasanga umwana utunze umwana w'umubeze umugore n'umubeze umugabo n'umubeze kandi uko umuntu agira obesity niko agabanuka ubwenge kuko uko inyama zigwirirana zibyiga imitsi bitwa artère carotide bahanga ku izosi bigatuma amaraso ataja mu bwonko hagije hadugiye ama vitamine hadugiye oxygene ihagije bigatuma umuntu agira ico bitwa démasse mentale rero hano iyi diabete yitwa non insulino dependent diabete y'abakuze yo mu bwoko bwa kabiri abantu baba obese bakunda kwigwara ariko cyane cyane igafata n'abantu bafise kugira kuba mu myaka 45 ariko irakunda no gufata n'abasore n'abantu bakiri bato bajene iyo byakabije rero ibice 90% ubushakashatsi bwerekana neza yuko ibice 90% by'ama diabete ari ku isi ni diabete y'uburyo bwo mu bwoko bwa kabiri hari ibindi diabete rero bitwa diabete gestationnaire canke gravidique ni diabete ifata abadamu mu gihe baba bafise imbanyi ugasanga umuntu rero afise isukari ariko kenshi iyo ahejeje kwibaruka irashobora guhera ariko iyo umuntu ayifise mu gihe aba afise imbanyi bigira ingaruka ku mwana uwo mwana rero cyane cyane nko mu gice nko mu gihembwe ca kabiri n'icya gatatu cyo kuba umuntu afise inda bikunda kugira ingaruka ku mwana nyinshi izo ngaruka rero ni nyinshi cyane umuntu ashobora kugira ingaruka ku mwana novuga zikurikira ushaka kuba ico bitwa malformation congénitale umwana akavukana nk'itwe kinini igihimba kimwe giteye hirya amaguru hari atatu mu ukuboko kumwe izuru rimwe ryagiye ku munwa ibyo bintu byo kugira ama malformation congénitale bishobora kubitera ikindi naco no kuvyara umwana hatari bwagere ukavyara umwana atageze hashobora kuba ico bitwa makozomi no kuvyara umwana afise ibiro byinshi binga umuntu akabyara umwana afise ibiro 4 canke biri hejuru y'ibiro 4 ibyo byose uwo mwana abavutse nabi kugira rero umwana w'ibiro byinshi cyane ntabwo ari ibyo kugira 3 n'amagarama ariko bigahera bikaguma ngaho kindi naco nuko ashobora kubico bitwa alteration métabolique nubango gasanga umuntu afise gasanga ibyo nayo nindi ngorane gasanga hari ico bitwa hypoglycemie umuntu gasanga iyo ngorane arayivukanye uwo mwana kandi bidatinze uwo mwana ashobora kuzogira ingorane nawe mu buzima bwiwe niyo mpamvu bitegekwa neza yuko umuntu wese w'umudamu akuriye gukora iki examen yo muri laboratoire bitwa surcharge de glucose yafise imbanyi kugira ashobore kumenya uko isukari wingana mu mubiri wiwe rero abantu bakuriye kubimenya neza ko iyi nayo n'ubundi bwoko bwa diabete ariko ikabifise n'ingaruka ku bana hari indi diabete rero bitwa diabete insipide iyi diabete rero ikaba ari diabete iterwa mumvire iyo muyumve no kuvuga ngo iyi diabete umuntu aba yihagarika cyane umwanda muto mwinshi ariko utari mu isukari biterwa n'iki nuko ngo hypophyse akanyama kitwa hypophyse kajejwe gukora hormone bitwa vasopressine iyo vasopressine ni hormone antidiuretique ituma umuntu yihagarika ntagumaraja ku mwanda mutoya buri kanya ibyo ro biterwa nuko umuntu aba afise iyo hormone ikorwa na hypophyse bitwa vasopressine ituma bihagarika neza mu mwanya ukagira amafire kagira amasphincter urinaire bikashoboka ivyo biterwa niyo hormone iyo rero hypophyse rero itabikora ikore iyo hormone antidiuretique bituma ukunda kwihagarika cyane iyo nayo n'ubwoko babishirwa mu bwoko bwa diabete ariko ntabwo yoyo ubufise amwanda mutoya uje kwihagarika cyane kandi kenshi ari mwinshi ariko bitarimwo isukari rero
mureke Imana itwumvishe bino bintu. Ayo niyo moko ya diabete. Wewe ugwaye yihe? Mu ncamake nuko bimeze. Ibisigaye tuzoganira mu bindi biganiro iterwa niki. Isigaye umuntu agwaye diabete complications zayo nizihe, uyigwaye bitera kiye kajagari, umuntu yo yivuza iki, ibimenyetso biranga ko uyifise nivyihe. Imana iduhe kumva no kumvira no kumenya mu izina rya Yesu.